nimba nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. Nimba nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. Jewe nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. Niyamamare, 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 umwami Yesu niyamamare. Jewe nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. Murakoze Imana ibahezagire. Oh, haleluya. Jewe nawe nimba tuvyumva kumwe tugorora ibiganza. Oh, icubahiro kibe ku Mana, icubahiro kibe ku Mana. Amashi menshi ku Mana no mw'ijuru bayumve. Akambo k'intsinzi, akambo k'intsinzi. Yo, haleluya. Amen, 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 amen. Murakoze cyane, murakoze cyane. Haleluya. Imana irakoze. Turashimiye abungere bacu barongowe na Mpwemu Yera baduteguriye ibihe byiza nk'ibi by'umwidagaduro. Mbega namwe muranezerewe? Mbega baze batwongere no hanyuma. Haleluya. Ibindi bikorwa byose bizohagarara, ariko guhimbaza Imana, kuririmbira Imana vitaendelea mpaka mbinguni. Tusema amen. Asanga uvyumva nkanje gorora ikiganza Yesu abibone. Ndabagire ikintu kimwe ndakibabwira, mutanyumvirije ntacyo mvuga. Banza munyumvirize mbone ko mwanyumvirije. Ndabagire uwoza na tensiometre akabapima, mwese yosanga tension ari normal. Kubera iki? Kubera indirimbo. Haleluya. Imana kandi ihezagire abaririmbyi bateguye indirimbo neza. Uno munsi uyu musozi twawufashe kuva mu gitondo twari hano. Imana yabanye natwe, none tugiye gusoma amajambo magufi adufasha kugira ngo twegeranye neza. Ijuru ryanezerewe, ijuru ryahimbawe kubona amasinzi y'abantu bangana gutya baciye akama bariko barumviriza ivy'Imana ivuga iciye mu baririmbyi, kandi ubutumwa bwo mu ndirimbo n'ubw'ikimazi. Imana ishimwe yuko uno munsi uyu musozi twawufashe, abazimu twabakubise mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ngomba rero nsome umurongo muto ariko kandi w'ikimazi ukwegeranya ibyo twamaze kumva byose. Ni Zaburi hariya amusome Zaburi 103. Niye ngiye gusoma guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa kane, kuko sintevya byinshi biracariho inyuma. Havuga gutya, soma: mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe bimbamo byose muhimbaze izina ryiwe. Rimeze gute? Subiramo, rimeze gute? Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ibyiza yagize gute? Yakugiriye byose cyane cyane. Niwaharira
ibigabitanyo byawe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo. Twese tuvuge tuti amen. Haleluya. Nizi ndirimbo tubona, aya mazaburi n'urukurikirane cyangwa urutororokane rw'indirimbo zirimo n'amasengesho, zirimo ibyese Abisirayeli baririmba mu bihe bitandukanye, bagaragaza umunezero wabo cyangwa ari mu gihe cy'umubabaro bakabyerekana. Harimo n'izo kwigisha, harimo n'izavuga ukuza kwa Mesiya. Hari amazaburi menshi, hari izo baririmba batabarutse bavuye mu ntambara. Erega natwe tuzoririmba nitwatabaruka imibabaro yo muri ino si, turengeye ikirere, twatiriye ikirere. Haleluya. Indirimbo zizosamirana, abamarayika bazotwakira mu kirere, no mu ijuru bazoririmba ngo umugeni aratashe avuye mu mibabaro. Tuvuge tuti amen. Rero indirimbo ziri mu bintu vyerekana abantu uko bameze. Aha umuntu yadusomye ngaha akabona indirimbo ziko ziraririmba ngaha, mwabonye bamugene bazanye amapendo, abandi bakaririmba gutya, abandi bakaririmba n'ibijwi binini cyane, abandi bakikiriza. Hariho n'abantu byagoranye nk'uko kiwanje bakikiriza bikanka, ariko umutima ubikunze. Nitwashika mu ijuru nta kuremerwa n'ibiro. Haleluya. Muranumva abantu bafise umutwaro ngo bagomba kuvyibuha, none muzobijana hehe? Bamwe dusaba ko bituvako, namwe mukabisaba. Mbiswa inge nabireka ivyo sindabijeko cyane. Ivyo bamwe baririra nivyo abandi barirana. Hanyuma rero iyo umuntu ariko araririmba uca wumva ibihe arimwo. Haleluya. Abantu bose ugomba kubamenya, ubamenyera mu ndirimbo. Mu Gifaransa bavuga ngo il n'y a pas de peuple sans culture. Ugomba kumenya rero abantu ingene bameze, uzorabira mu mico kama yabo. Imico kama rero hanini igizwe n'indirimbo. None rero kuva mu gitondo indirimbo zisamiranira muri kino kibanza, abariko barumva ya majwi ashika kure bumvise ibyo tuvuga. Tuvuga iby'amahoro, tuvuga iby'ijuru, tuvuga iby'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga ibyizigiro. Haleluya. Ngivyo rero ibitugize, ngivyo byadukoranije, ngivyo byatumye tuba hano, ngivyo byatumye amamiliyoni y'amahera asohoka. Abatwumva barumva yuko turabanya amahoro, barumva ko tuvuga iby'ijuru, barumva ko tuvuga iby'igihugu cy'Isiyoni. Imana yacu nihaga icubahiro cyane. Uyu mwanditsi rero wa Zaburi yandika avuga ngo mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamo byose mumuhimbaze. Haleluya. Ndagwa akanya gatoyi ubaze umutima wawe, mbega wumva umutima wawe wohimbaza Uhoraho? Mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe bimbamo byose mumuhimbaze. Haleluya. Kuko ngo ari we aharira ukugabitanya kwawe, akagukiza ingwara zose. Haleluya. Mbega ibiba mu mutima w'umuntu ni biki? Gomba nawe ndaguya kindi kibazo gitoyi. Mu mutima wawe habiki? Ibiba mu mutima w'umuntu ni byinshi. Hari abantu mu mitima yabo hama iby'amahoro, hama indirimbo zishimwe, abantu b'abanyakigongwe barota bafasha bamerewe nabi, abantu b'impuhwe bifuza kugirira neza ingenzi n'akavantara, abarota ingene igikorwa cy'Imana cyotera kije imbere, abantu bavuga amahoro. Uyo muntu rero muri we
nimba hama mahoro, nta kibazo ngo yashonje, nta kibazo ngo yakenye, nta kibazo ngo ari mu bihe muhuye. Mwene data, amakuru maki yaraye ubusa. Ndashima Yesu kandi yiri ubusa. Mwene data, namaki ndashima Yesu kandi amahera y'inzu yayabuze. Mwene data, uvuga maki ndashima Yesu uko biri kose kandi yabuze amahera yo kugura umuti baramwandikiye ordonnance. Kubera iki? Ibiba muri we n'amashimwe, ibiba muri we ni ibyizigiro, ibiba muri we nuko byose yiteze ko Imana izomutabara ikamugirira neza. Tuzojana mu ijuru. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Ibiba muri we n'amahoro, ibiba muri we ni ibyizigiro, ibiba muri we n'amasezerano y'Imana. Muri iyi ngo amasezerano y'Imana antera ibyizigiro, amasezerano y'Imana antera ibyizigiro nkarema. Ko ntabumva? Ayi uyo nta makuru ngo arashonje, nta makuru ngo ari abamuhagurukiye bamugwanya. Muri we afise amasezerano. Haleluya. Ibyo rero nibiba muri we bimutuma guhimbaza Imana. N'umuririmbyi yaririmbye ngo hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba. Sindabumva? Ayi tugorora ibiganza ku Mana abafise impamvu batera guhimbaza Imana. Haleluya. Mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe abimbamo byose mumutazire. Haleluya. Ariko ngoma ndabagire, hari ibintu bishobora kutubuza guhimbaza Imana. Hari igihe abantu usanga mu mitima yabo habamwe ibintu bitabemera guhimbaza Imana. None ga yemwe, uzorara mu masanamu y'ubusambanyi uhimbaza Imana? None ga yemwe, ufise urwango n'abo mubana nimucana uwaka aho uhimbaza Imana? Wewe uri ingumyi, n'umuntu amerewe nabi ntiwamugirira neza aho wohimbaza Imana? Ntiyaraza ububeshi, ubusuma, ubu escro. Abantu benshi barabesha mu gisagara. Uzubona umuntu afise Bibiliya mu gisagara agenda umengo mpemu yaragomba guseseka. Yesu ashimwe. Mutumishi wa Mungu, ndafise shida y'imiliyoni 3. Wowe miliyoni 3 mengo n'amahera 300. Wowe yangura hirya yejo nzoba ndayakuzanira. Nabo bamubona ingene ajugumira bati aruzuye mpemu yera. None kujugumira niko kuzura mpemu yera. Yamara gucakira ifaranga ry'abandi, aho bamubonye itelefone niyitaba arava agahindura n'umurongo. Ibyo rero nta muntu akora bene ibyo yoshobora guhimbaza Imana. Uyu muririmbyi yari yiyizi, yarazi ko ahagaze neza, yarazi ko afite n'imigenderanire myiza n'Imana, yarazi ko umutima wiwe ibiba muri we ari bimushoboza guhimbaza Imana. Kuri uno mugoroba ndagufitiye iganuke muri uyu mwanya mutoyi turonse. Mbega ibiba muri wewe birakwemera guhimbaza Imana? Bwa busambanyi bwo mwibanga bwo kwemera guhimbaza Imana? Kwa guteranya ababanye neza mbega ko kwemerera guhimbaza Imana? Ni kibazo kuri wewe
kandi wishure kuri uyu mugoroba. Niwasanga mu mutima wawe hasembereye ibindi bintu bitakwemera guhimbaza Imana, iyi saha ni iwawe. Ngiye gusoma mu Byahishuwe Yohana 3. Hari igihe umuntu abaho ugasanga yibaza ngo ni umuntu w'Imana ariko arakaheze, ibyiwe n'abadayimoni barabihinyuye. Ndasoma Ibyahishuwe Yohana 3. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isarudi utuvise impwemu indwi z'Imana n'inyenyeri indwi, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, kuvugwa kuri muzima ari kuri wapfuye. Bamaso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere ukora iki? Wihane. Mwavyumvise kayene? Nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Imana idufashe. Niwibuke aho wavuye ukagwa. Kera warahimbaza Imana atajuri guseka. Kera warahimbaza Imana umutima wawe utaguseka, ariko ivyo vyose warabivuyemwo uragwa. Mbega wohimbaza gute Imana n'ugwanko guzuye umutima wawe? Wohimbaza Imana gute ningene urementaniriza mwene data? Wohimbaza Imana gute kandi utavuga ivy'amahoro, akanwa kawe kavuga ibimeze nk'amacumu? Niwibuke rero aho wavuye maze ukagwa, ko mwijuru tuzoririmba, atakindi gikorwa tuzokora, aho Imana iri kiradutegura. None wumva mu mutima wawe ari gute? Ibuka rero aho wavuye maze ukagwa, usigaye uririmba gusa nk'umuntu aririmba nk'ukumengo ni robo baba programye canke kaseti baba barungitse igapfa kuririmba, ariko bitaba mu mutima wawe. Niwibuke aho wavuye maze ukagwa, hanyuma Uhoraho aguteza ibiganza. Amaraso ya Yesu araceza ico ng'ivyaha byose. Niwamara kwezwa rero ubone kuririmbira Imana, umutima wawe utunganye, na bimwe biba muri wewe byose ari bishobora guhimbaza Imana. Ninde twosengera kuri no mugoroba? Nivyukuri imvura yaguye, ariko naho mu gitondo wasenge wiwaruri, no ngaha twasenge ngaha mu gitondo abantu b'inyamugabo n'igikorane c'abaririmbyi. Umviriza, ntiwohimbaza Imana na vya bindi byose na vya vyahitikiranye. Turaguhaye kazi, tera intambuko uze. Hanyuma uraza guhagarara ngaha kubera yuko amazi ahari. Woshobora guhagarara ngaha, uragomba yuko uronka ubundi bushobozi mu kuririmba, mu guhimbaza Imana. Utaratunganya ubugingo bwawe ntibikunda ko ushobora kuririmbira Imana yawe neza. Ni bande bumva twosengera kuri uno mugoroba ngo Imana ibasubize itoto, basubire kandi baririmba Imana, bongere kandi bahimbaza Imana atajwi ribagiriza ikibi? Waruvise ingabire zawe zaramaze gukugwaho, ahandi zisa n'izapfuye. Ndabona umaze kuza wa mbere, mbega harugira kabiri yoza, mbega harugira gatatu yoza. Erega nawe oba waririmbye uri umuririmbyi, aya masaha nayi wawe kuri no mugoroba. Gwanira ingabire yawe, gwanira umuhamagaro wawe. Murashobora gupfukama cyangwa mugahagarara uko mugombye. Kazi. Haleluya. Amina. Kaze mutima wanje, himbaza Uhoraho, namwe ibimbamo byose mumutazire. Haleluya. Niwe aharira ivyaha vyawe, akagukiza ingwara zose. Muhagarare batugiye ko muhagarara niho vyokoro. Hagarara bagenzi, muga mwegere ino hose ni wanyu. Ingo kaze n'umwanya wawe kuri no mugoroba. Kaze muri kino gikorane. Imana igomba kandi kugukomorera ingabire zawe. Haleluya.
mutima wanje himbaza uhoraho, namwe bimba mu byose. Ivyo vyasembere mu mutima wawe vyatumye Imana itaronka ikibanza, vyatumye Imana itongera kugukoresha, ariko kuri uno mugoroba n'umunsi wawe. Oh haleluya! tora intambuko uze. Iyurushe iyuremerewe bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, na undi wona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Abakozi Imana bari hagati muri mweguza kumva visi ikintu yotunganya, aca bakura ati nimumfashe. Ariko tugiye gusenga Imana, reka baturongora abavyeyi. Pastor Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'ububasha bwose, turagushimiye cyane kuri uyu mugoroba muri kino gikorane cyiza c'indirimbo. Turagushimiye amajambo meza uturungikiye Mwami Yesu, ko wongeye kuvugana natwe. Mutima wanje himbaza uhoraho. Haleluya! Namwe ibimbamwo Yesu mwagazi w'intama w'Imana, mhebu yera, n'umuhinga akomeye, n'umuhigi akomeye, kandi yahize arubura. Amen. Ewe ibimbamwo mutima wanje, ibimbamwo. Aba bantu bari imbere yawe bararavye mu mutima, hari ibindi biriyo bitobakundira guhimbaza Imana, none nivyo bazanye mw'izina rya Yesu Kristo. Barumviye ijwi rya Mpwemu Yera, uvuze ngo niwibuke aho wavuye ukagwa, wongere wihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Ibuka aho wavuye ukarwa. Haleluya! Ni Mpwemu Yera ashobora kwibutsa umuntu mu byo yakorokeyemwo, ingene yahushije, ingene yihenze, ingene umwasi yamugiriye nabi. Uyu muntu yatase n'Imana, numugirire imbabazi Mwami. Uyu muntu avugwa ko ari muzima, ariko ari uwapfuye. Yesu wazuye Lazaro, zura umupfu wese yabaye upfu bwiwe. Mw'izina rya Yesu Kristo, mukure mu byo yaguyemwo, mukure mu magorwa yiwe, kugira ngo indirimbo zongere kuboneka mu mitima yabo, amashimwe aboneke mu mitima yabo, kubera ko wabemeye naho ibyaha byanyu vyoba tukutuku. Mw'ijambo ryawe twumvise ngo niwe uharira ibyaha by'umuntu, ukanakiza n'ingwara ziwe. Icyaha n'ingwara, Mwami harira abantu bawe, Mwami hindura abantu bawe, baje kuri wewe nubasanganire mw'izina rya Yesu Kristo. Ni uvuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Akiri imitwaro y'aba bantu, bava ahantu banezerewe, baruhutse kubw'imbabazi zawe biciye mu maraso ya Kristo Yesu Mwami wacu. Turagushimiye kubikoze mw'izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amina. Tudatakaje umwanya, guma muhagaze. Ibibuza umuntu guhimbaza Imana birashoboka. Amaganya, amaruswa, ibyo nabyo biterwa n'ibihe umuntu akorokeramo. Zoba ari ingwara canke kuba mwirinde no mu ruvugo n'ibindi. Ninde afise umutwaro ahagarare hari tumusengere. Mwege muri ngaha ucugorora ikiganza cawe, abandi bicaye hariya muhaguruke. Uvise umutwaro kuri uyu mugoroba, Yesu agomba kumaririkanya ivyo vyakumaza amahoro, ivyo vyagutumye udahimbaza Imana. Aleluya! Gorora ikiganza cawe, bongere kandi baturongore. Mana yo mwijuru, Data wa twese uhoraho, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Haleluya! Turagushimiye ko twumva imirindi yawe hano hantu. Turagushimiye ko ari wowe wakoranije ubwoko bwawe,
kandi mu mateka yawe Kristo nta na rimwe wigeze ukoraniriza ba Yakobo ubusa. Turagushimiye kuri hano kandi wazanywe no gutabara. Amen. Haleluya. Ku musaraba umanitswe wavuze itangazo rikomeye ngo byose birarangiye. Mena 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 mena. Byose birarangiye. Kandi niko biri, byose warabirangije ku musaraba. Nico gituma abantu bawe baje kubw'ukwizera ijambo ryawe. Bumvise mu mutima, bumvise mu mitima ko bakwiye kuguhimbaza, ariko kandi bagaca bakuzanira n'ibibagoye. Niwe wavyivugiye ngo abarushe n'abaremerewe baze kuri wewe. Baje kuri wewe Kristo, umwami w'abami, wewe w'abami w'abantu rimwe ku musaraba. Uca wikorera ibibazo n'imitwaro yacu yose katika jina la Yesu. Turasenza Imana yo mwijuru, manuka umanukire muri kino kibanza kandi umanukanywe no gutabara aba bantu bamaze imyaka, bamaze amezi, bamaze iminsi, bamaze amasaha bugarijwe n'umwanzi Satani. Mana batabare Kristo, tabara, tabara ubwoko bwawe Kristo, tabara abantu bawe, ubagirire neza. Muntu wese yaje hano arushe ave hano aruhutse katika jina la Yesu. Abaje barwaye bave hano bakize mu izina ry'uwera Yesu Kristo. Abaje bafise imitwaro itandukanye, Mana ndababona kubwo kwizera bava hano basimba simba batazira Kristo ko bahuye na Kristo ku musozi w'Imana, aho byose bironkeka. Twaguhaye kaze rero, gendera abantu bawe, wakize indwara, wishura imitwaro. Haleluya. Ndabamaze imyaka barorereye gutabagwa na Kristo. Kristo wera ubatabare. Mana ubagire neza, uzobukoze. Nuko rero twaguhaye icyubahiro kuko we ukoze, iyo ukoze ukora nk'Imana nyene. Nuko byose tubishyize mu maboko yawe kandi turizeye tudakekeranya yuko uhejeje gutabara no gukiza abantu bawe. Tubisenze gutyo tukwizigiye mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Amashi menshi ku Mana. Imana ibaha ibihe byiza byo kuyihimbaza. Yesu abahezagire cyane.